turabahaye mwiriwe, turabakiriye muri kino kibanza c'iteka. Ndakora vyose, ubu MC vyose ndakora. Reka banze nshimire bivuye ku mutima abantu mwese mwashitse muri kino kibanza. Nongere nshimire bene kino kibanza batwizeye bakaduha kino kibanza kugira tuhakoranire, dusangire, twongere tuyage. Bavuze bati tuyaga dukora, ndabona yuko hariho n'abariko barakora. Nizera yuko umuntu wese yashitse muri kino kibanza yabonye yuko birashemeye, kandi ndazi yuko bamwakiriye neza kuko mu gikoni harahari, eka no kuri comptoir ndazi yuko inzoga zirahari. Reka rero ndabahe ikaze, nongere ndababwira imvo nyamukuru yadukoranije kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 ukwezi kwa Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2020. Nkuko mwamaze iminsi muvyumva ku mamezi atandukanye, twaragiye ngaho turiyumvira turavuga tuti kuki ugwaruka tutoshobora kugira ico dukoze kugira dufashe imiryango ifise ibibondo yahuye n'ibibazo byo mu Gatumba. Twaravuze tuti reka turabe tugire ikintu dukorane, dusangire, ariko twibuke yuko mu Gatumba hariho ibibondo bikeneye ikaye. Nkuko mwabibonye hajya turafise amakaye. Mu Gatumba hariho abana abavyeyi babo bariko bariyumvira bati mbega mu kw'icenda bizogenda gute, mbega umwana wanje azoronka ikaye bigenze gute ko nashikiriwe n'ibibazo. Ariko twaravyumviriye turiga turabona yuko twoshobora kubikora. Nkuko mwabibonye twakoranye, bamwe baje naho twacerewe gufata ijambo, ariko abamaze kugenda nta kibazo nabo nyene turabashimiye. Rero kuri iyo mvo twaciye dukorana, turavuga ati reka duhaguruke dukore, dutera akamo abarundi kuko igihugu ni jewe, igihugu ni wewe, iterambere ry'igihugu novuga yuko na wewe na jewe biraturaba. Simpaka leta yacu ibe ariyo yama ishikira ku bantu bafise ibibazo, natwebwe turashobora kubikora tukabafasha tugaterera mu byo dushoboye. Yaba umuntu muto muto arashobora gukora. Inshuti zose duhura sabo tuba twaravanye mu nda, turahura n'abantu tutaba tuzi tukabamenya, ariko bakatubera imiryango. Kuri iyo mvo rero twarakoranye, nkuko mubibona hajya twaragize amakaye. Ajya amakaye rero hajya ikaye ziragurishwa, hajya ushobora kugura ikaye imwe, ikaye zibiri, ikaye zitatu araza kuzigura. Ubu twugururiye umuntu wese ari muri kino kibanza aza gukorwako. Jewe nifuza yuko ata muntu n'umwe yova ngaho ataguze ikaye. Nukuri nosaba umuntu wese ari hano kubw'urukundo rw'igihugu cacu catwibarutse. Turabarundi twese, kandi n'abajya baronse ibyago n'abarundi n'abarundikazi, n'abijya bibondo bihari n'abana ni kazoza k'ejo. Rero umwana si umwe, umwana ni uw'igihugu, umwana ni uw'umubanyi. Umwana agize ico abura, simpaka umuvyeyi yamuvyaye, n'umubanyi arashobora kugira ico akoze kugira afashe ico kibondo. Nizera yuko kandi ndavyishima kandi ndavyizera cane ko umuntu wese ari hano yokorwa ko akagura ikaye hajya. Ndibaza yuko ndizera yuko woshobora kutubwira igiciro cy'ikaye, akagenda akaturabira ikaye imwe ayo ivugwa kugira umuntu wese ari hano akorwe ko afumagura ikaye n'amakaye. Hariya hariho abantu bamaze kugura ayandi makaye, hariya n'amakaye abantu bavuze bati reka twebwe twagira imeza, kandi n'ubuze gukenera ijambo turaza kurimuha kugira turebe yuko turesha ku ruhande. Turizera yuko rero biza kugenda neza.
kandi ndizera yuko muza kugira icyo mukoze kugira turabe yuko hirya y'ejo twoshira ibibondo amakaye n'amakaramu hariho ugaruka badufashe ngo baraduha ibikoresho iryo jambo nyamukuru nagira mvuge kuri runo rubanza badukoranije urabona ko dufite n'abadije ngaha nabo nyine reka ndabashimiye bigoye umuryango wavuye mu ntara ya Gitega wigoye cyane urashika baraza bashitse badufashe umugongo nabo reka ndabashimire naho bagiye kuko bari barushe reka rero nongere nshimire amamedia yose yadufashije hariho abanyabambaza ati kubera iki irya bashe yuzuye ko amarogo amasponsor so novuga yuko turakwiye guha agaciro umuntu wese ari gikorwa akora hajya hariko amamedia atandukanye TV online ziriko nabone turabafasha nabonye twagize kubaha agaciro abafise ivyo bakora murabona yuko hariho nk'abafise amatimu ya entertainment nabonye twabashizeko hariho abafise ibintu vya beauty twabashizeko abadusponsorije batandukanye nabone twabashizeko reka nongere nshimire team John K aho bari nabonye mbona bagiye nabone ni bamwe bagize icyo batanga kugira twegeranye uburyo bw'amakaye reka nshimire abantu bose bashitse hano hariho n'abandi batarashika ariko tukirindiranye igishika ndibaza yuko ngira umuntu araza kubashimira niyo bashika ariko turacarindiriye bamwe ari nabo boba barampaye inovuga ati ingufu zo kugira ndabe icyo nshobora gutegura kwiyumvira reka nshimire rero amamedia ntagurire kuri media yandetse ndabona yuko batarashika ariko ubutumire bwarabashikiriye reka nshimire ivy'imvamutima radio televiziyo Khema ndayishimire cyane barandetse barankujije barambaye hafi nibaza yuko bagize uwo ndiwe barongera kandi baranyizera bashira mu bibondo ari navyo ubu ndiko ndaharanira agateka k'ibibondo reka nabo nyine ndabashimire niwe bantu novuga yuko batumye ngera hano ndi kuko barambaye hafi cyane mu kumpa impanuro zitandukanye eka no kwiyegereza ibibondo reka nongere nshimire radio Buja FM nongere kandi nshimire radio RFM bamye ngaha nabone reka nongere kandi nshimire radio Nderagakura EAC Live ndibaza yuko baza gushika nabone reka nongere kandi anshimire ama TV online TV Isaac TV reka nshimire kandi umuvumbuzi reka nshimire kandi na BTV Best Entertainment TV nabonye n'abantu bampaye sponsoro cyane barafashije cyane kuri kino gikorwa nabonye yuko na Madame Arlette ari hariya reka ndamushimire cyane nawene reka nongere kandi nshimire umuntu wari we wese ku gatwe kiwe yagize icyo ashoboye kugira kino kintu kimere neza reka nshimire nabonye yuko n'abariko barategura misi ku Gasaka baje kunshigikira kuri kino gikorwa kuva Ingozi kumanuka i Bujumbura baje kunshigikira iwanje niteka MC Panda MC Panda Blaise reka ndamushimire reka nongere kandi nshimire na MC nshimire kandi na MC Biri n'umwe twakuranye kuri Khema FM nawe nereka ndamushimire ndabona na FTV bamaze gushika nabonye yuko na sewa yamaze gushika hano nawe nereka ndamushimire cyane kubona yashitse reka nongere kandi nshimire na manager wa la boss wa Natasha nongere nawe ndamushimire cyane kubona yashitse muri kino kibanza ni ibintu vyiteka kuri jewe kuhashika kandi ndongera mvuga nti novuga yuko na Natasha numwe mu bantu novuga yuko bagize icyo bafasha muri carrière yanje ya Nerinat nyamba ndi Nerinat hano abantu benshi banzi
nuko na Natasha bifisemo uruhara kandi ikindi naco n'umuntu yagize icyo ashoboye cyose kugira ngo ngume mbandanya muri no mwuga na cyane cyane kuri Rema FM nawe reka ndamushimire byimva umutima ku mutima we w'urukundo. Reka nongere kandi nshimire Silent Vibers TV nawe nyene ndabona yuko se wawe yashitse hano sinareka kureka kubashimira. Reka nongere nshimire Team Master Music nongere kandi mvuga nti merci beaucoup kuri Master Music baradufashije muri sports. Brady Sports urayirihira ariko baremeye gufata umugongo kino kintu. Sinoreka gushimira kandi na Bujahi TV aho kandi Bujahi TV badufashije kuri sport video yaciye ku mativa atandukanye hali wacu. Ndabona nyine sinoreka kubashimira. Shimire Radio Colombe FM ndabona yuko na chef wa technique wabo ari hano, reka ndamushimire mu kibanza cyawo. Nongere kandi nshimire abantu bose bari muri kino kibanza. Shimira umuryango wanje umuryango wose n'umuryango DJ P nawe ndamushimire cyane.